kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira mu gitabo ca Zaburi ya 36. Zaburi 36 umurongo w'umunani n'umurongo w'icenda, ariko uwo duhagara ko cyane n'umurongo w'umunani handitse ngo bazohazwa rwose n'ibiryoshe vyo mu ngoro yawe, kandi uzobashora ku ruzi rw'umunezero wawe. kuko aho uri ariho hari isoko y'ubugingo, mu muco wawe niho tuzobonera umuco. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Ijambo duhagara ko niri bazohazwa rwose n'ibiryoshe vyo mu ngoro yawe. Abo yariko aravuga tubabona ku murongo w'indwi, aba ngo Mana rega imbabazi zawe n'iz'igiciro, abana b'abantu bahungira mu gitutu c'amababa yawe, bazohazwa rwose n'ibiryoshe vyo mu ngoro yawe. Ijambo duhagara ko nko nabivuze kare, no kukwibutsa ko hari uguhazwa n'ibiryoshe biri mu ngoro y'Uhoraho. Hari ibiryoshe vyo mu ngoro y'Uhoraho. Muri iki gihe kubw'amajambere, kubw'umwanya mukenyi, abantu bataronka gukoranira hamwe n'abandi kubw'ibikorwa vyinshi, hariho abasubira mu mashuri kugira ngo bungure ubwenge, bungure ubumenyi, bashoboye kuduza, baronke impamyabushobozi zisumbuye, bakaja kubandanya maîtrise n'iki. Bamwe ugasanga bariga ku munsi w'Imana ntibashoboye kuja gusenga. Abandi bakavuga ati ntibigikenewe, uko igihambaye nuko jewe Imana yanje turi kumwe iri mu mutima wanje. Abandi bati nzobikurikira online kubw'iterambere, nzobikurikira kuri Facebook, nzobikurikira kuri YouTube, nzobikurikira kuri TBN, kuri televiziyo Rukristo ziri hirya no hino mu bihugu, n'ubundi buryo bw'iterambere bugezweho butuma abantu abatashoboye kuja gusenga bakurikira, canke n'abatagishaka kuja gusenga bakurikira. Mugo ndaje kukubarira ngo hariho ibiryoshe vyo kuguhaza biri mu ngoro y'Uhoraho. Mwene data, sindi umuntu asenga urusengero, sindi umuntu ashize umutima ku rusengero, muga hari iciza kiba mu ngoro y'Imana. Nk'uko umwanditsi wa Zaburi 84 yavuze ngo kuba mu ngoro yawe biruta kuba mu zindi ngoro, ngo nopfuma mba ku gisapfu c'ingoro yawe, kuri ka kantu bikunkumurira kw'ibirato binjira mu nzu, hako mba mu mahema y'abanyakibi. Dawidi naravuga ngo naranezerewe hamwe bambarira ngo tugende tuje mu nzu y'Imana. Bakundwa, ndakwifurije kutareka gukorana hamwe n'abandi, kuja mu ngoro y'Uhoraho. Imana iguhezagire wewe ubironkera umwanya. Imana iguhezagire uhimiriza abandi. Imana iguhezagire wowe uri kurakora ikintu cyose gituma ingoro y'Uhoraho yubakwa, kugira ngo abantu b'Imana baronke aho bahurira. Imana igushoboze. Imana ntiduhamagara gusenga ingoro, ariko mu ngoro niho dukoranira tugakomezwa, kuko babiri baruta umwe, kuko umwe yaguye undi aramuvyura. Ngumwe yashoboye gute gukinagiza 1000, babiri boshoboye gute gukinagiza 10,000. Hari ivyo ushobora uri wenyene, muga hari ivyo urushiza gushobora binini cyane birenze inkomezi yawe iri kumwe n'abandi. Ntureke gukorana hamwe n'abandi, ngo nkuko bamwe babiretse bakava mu vyizerwa, bakava mu kwizera. Imana idufashe cyane. Imana igushoboze gukorana hamwe n'abandi. Imana igushoboze kuja guhazwa n'ibiryoshe vyo mu ngoro y'Imana. Imana iguhezagire, Imana iguhaze, Imana iguhe ibiryoshe vyayo biri mu ngoro yayo bikurindiriye. Oh, haleluya! Urakoze kudutega yombi, urakoze kuryoherwa ijambo ry'Imana no kurishikiriza abandi. Imana iguhezagire, ikugire neza wewe n'abawe, aho uri, mu gikorwa ciza urimo cose, mu migambi mwiza urimo, aho ukorera igihugu cawe, aho ufasha umuryango wawe, aho witeza imbere, aho ugerageza kugendera mu nzira zo kugoroka kubw'izina ry'Uhoraho. Imana ikuduze, ubu umutwe ntuze wigere umurizo, ubu wo hejuru ntuze wigere uwo hasi, uhazwe n'ibiryoshe biri mu ngoro y'Uhoraho. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa.